ni vyiza tucambaye umubiri kuryoherwa kumererwa neza, ni vyiza n'ukuri nta cakirimwo, ariko nagomba mbwire imitima y'abantu badukurikirana nituje mu kiryoha ca Noel. Ndakunda abamama aho hanze nk'ubu ari abamama bakubitwa kubera bifashe nabi ngo ntibaguriwe igitenge ca Noel, abandi ugasanga barahukanye ngo ntibaguriwe impuzu za Noel, ugasanga abantu baragiye mu madeni menshi cane ngo bikunde ngo baserebre Noel, ariko uwo mubaza vy'ukuri ivyo uri kurahimbaza nebiki adashobora kubivuga. Uyu munsi rero nagomba ndakwibutse ngo igihe Kristo yaza, igihe Maria yemera aveuglement akemera gutakaza umukunzi wiwe, uko nta assurance yari afise ko umukunzi biwe azomwemera amwumva nyinda, ivyo bintu nta wundi muntu numwe vyabaye ko gusaminda ya mpemu yera. No kuvuga ngo Maria nta kintu na kimwe kimuregura cari gihari, ariko Maria aravuga ngo ndavyemeye kubera yuko ndumugurano w'umukama. Bakunzi ba Action Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, kwemera kuvyara ubuzima. Ndabaramukije, amahoro y'Imana abane namwe. Ni mama Nyishu. Muzihangana ko nkunda kwidondora nka mama Nyishu, ariko muri mama Nyishu haba harimo ibintu byinshi cyane. Iyo mvuze mama Nyishu haba harimo ishimwe ku Mana yanje, mba nibutse ko Imana yanteye iteka, mba nibutse ko Imana yampinduriye izina, nta rinda bikwiye. Niyo umuntu ampamagaye mama Nyishu mba numva nungutse ibindi biro, urabona ko sanzwe bifite byinshi, ariko mba numva nungutse ibindi biro byinshi cyane. Rero mwari mumenyereye mama Nyishu aza kuyaga ku buzima busanzwe, aza kuyaga ku mateka yiwe, aza kuganira n'abantu kubijanye naho yaciye kugira ngo bitwungure, kugira ngo bidufashe. Ariko kuva uno munsi mama Nyishu abemereye ikindi kiyago, yipfuza ko mwoza murakorana kundwi, tugiye kuza turaganira ku ijambo ry'Imana. Murumva icivugo ca Action ngo ukwemera kuvyara ubuzima, kandi itanguriro ry'ubwenge no kubaha Imana no kumenya ijambo ry'Imana no kugendera mu ijambo ry'Imana. Rero ntabarambiye, reka tugende mu ijambo ry'Imana. Dutanguranye ukwezi kwiza, dutanguriye mu kwezi turiko turagenda kwibuka anniversaire y'umuzo wa Kristo. Noel siho Kristo atuvukira, ahubwo twibuka ko twahawe umucunguzi. Rero nashatse yuko ukwezi kose kwe 12 ubwo tugenda kwibuka iryo vuka ry'umucunguzi wacu, nashatse ko tuganira ku buzima, tuganira ku bugombe bw'Imana, tuganira ku cubahiro c'Imana, tuzogenda turayaga ku kwezi kose. Rero ntabarandiriye cyane, turasoma amajambo y'Imana dukura mu gitabo ca Luka igice n'icambere. Ndasoma imirongo mikeyi cyane, ni kuva ku murongo 26 kugeza kuri 37. Ndanzi y'amajambo ivuga ngo Gaburiyeli abwira Maria yuko azovyara Yesu. Kandi mu kwezi kwa gatandatu umumarayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu gisagara c'i Galilaya citwa Nazareti, ku nkumi ikowe n'umuhungu yitwa Yosefu wo mu nzu ya Dawidi. Izina ry'iryo nkumi ni Maria. Yinjira ahari aramubwira ati namahoro, ugiriwe ubuntu, umwami Imana ari kumwe nawe. Ariko we ahagarika umutima cane w'iryo jambo, yibaza iyo ndamukanyo iyo ariyo. Umumarayika aramubwira ati ntaco utinya Maria, kuko ugiriwe ubuntu n'Imana. Umve uzosaminda uvyara umuhungu, kandi uzumwite Yesu. Azoba mukuru, azokwitwa umwana w'isumba vyose, kandi umwami Imana azomuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi, ahangame mu nzu ya Yakobo ibihe bidashira, ubwami bwiwe ntibuzogira iherezo. Maria abaza umumarayika ati vyobaho bite ko ntaramenya icitwa umugabo? Umumarayika aramwishura ati mpemu yera azokuza ko ubushobozi bw'isumba byose buzogutera igitutu,
nico gituma uwera azovuka azokwita umwana w'Imana. Kandi umve Elizabeth mwene wanyu nawe atwaye inda y'umuhungu mu butamakazi bwiwe, uwitwa ingumba. Uku niko kwezi kwiwe kwa gatandatu, kuko atajambo rivuye ku Mana ribura ububasha. Mariya aramubwira ati ehenda umugurano w'umwami Imana, bimbere uko ijambo ryawe rivuzwe. Maze umumarayika ava ahari aragenda. Amen. Nasomye amajambo menshi ariko muri makeyi gusa numva umutima wanje naje ndi mu nzira ndiko ndimvira ko dava tuganira kuri aya majambo. Umutima wanje numva usubiye kunezererwa Mariya. Numva ndamushimiye ko yemeye ko Kristo amucamo. Ndamushimiye ko yemeye ubugombe bw'Imana. Naciye nibaza ndavuga ngo mbega Mana, ubwo jeho mpora nemera ubugombe bwawe, ubwo jeho birakunda, ubwo jeho birambangukira. Iyo ushaka kunyitiza, iyo ushaka guca muri jewe kugira ngo mvyare ibi na biriya, kubera ko nkuko tuzobibona mu bindi bisomwa biri imbere. Nimwibaze ngo Mariya ngo vyaciye bimworohera cyane ngo niko ko yemeye kutuvyarira ngo umucunguzi. Oya, ariko Mariya natangajwe nongeye ndatangazwa nuko kugomba ubugombe bw'Imana. Nukuri numva umutima wanje uramunezererewe. Ndavuga ngo mbega Mana, muri iki gihe cacu, kuko aya n'amajambo y'Imana dusoma atubwira ku batwitangiye, ariko ndavuga ngo mbega Mana, muri iki gihe cacu hari abantu bakiryohererwa ubugombe bwawe. Kuko umve babwire abakobwa ari bato canke n'abatari bato, abahaciye canke n'ababakuze barindiriye, iyo mvire warakowe wifitiye umufiance, wifitiye umusheri, wa wundi aza akagukora ko, wa wundi ubona, wa wundi ubwira ikintu, wa wundi agutwenza, wa wundi donc muri kumwe arahari araho. Urumva iyo mvire rero guca wemera ngo inda ya mpemu yera. No kuri Mariya ari umukobwa w'igitangaza. Inda ngo ya mpemu yera utazi, mpemu yera utabona, mpemu yera bigusaba gusa kumwizera, ariko ugaca umwizeye ukibagira izindi ngaruka. Kuko sinibaza yuko Mariya kuko n'ijambo ntabyo bitubwira, nta nubwo Mariya ivyo yabibagije dayera. Mariya ntiyahindukiye ngo abazi ndakunda Petero yarabajije Kristo ati none gasha ko twahevye ibi tugahera ibi tukagukurikira, tweye iwawe tuzohatori. Ndamukunda cyane, ntabwo yajyaniranwa, yarabaza ariko Mariya nta mwanya yafashe wo kubaza. Mariya ntiyahindukiye ngo abaze. Mariya ntabwo yarinze kubwira ngo muransigurira, ngo murandondera, ngo muragira gutyo. Oya, ariko Mariya yemeye ubugombe bw'Imana, yemeye ishaka ry'Imana, adaharuye ku buhombe ashobora kugira. Nukuri no muri iki gihe twitwa ngo ibintu ntibakibifata nka kera. Mwibuke ko kera umukobwa atwaye inda y'igitwarire ngo bamuta mu Gisumanyenzi, ariko uyu munsi umukobwa atwaye inda y'igitwarire barashobora kumutahura. Mugabo naho bamutahura, muvyibuke ishengero rishobora kumutaramura rikamushira kure, ashobora guhagarikwa mu mirimo y'Imana kubera yuko aba yagiye hige y'urutonde rw'urushengero. Rero umbwire Mariya yarakowe, Mariya yarafise umufiance, Mariya yarafise uwo yakunze, kandi Mariya yari yarizigamye kumibwira, hama agaca yemera, akemera gutyo nyene. Novuga mu Gifaransa aveuglement, donc atabajije, adahindukiye, atagiye gusesangura avuga ngo ya urampenze none ibi nyemerera, nyemeza, mbwira ko umukunzi wanje bizomera gutyo, ariko aravuga ngo ndumugurano w'umukama. Nshuti mukundwa, tugiye kwibuka ivuka ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Narasomye igitabo kirambwira ngo mwijuru habaye inama bashaka uwoza kuducungura, ngo habura n'umwe
ngo maze Kristo araza arabumbura aramenya amateka yose. Reka nkubwire, nagira nkubwire ko Kristo yaje ahantu hazi. Kristo ntabwo yabiguyemo, Kristo yaje abizi, ngo yari yabumbuye yasomye aramenya ibintu byose bizomurindira, aramenya ko tutazomwemera, aramenya ko tutazomwubaha, aramenya ko tuzomufindanira, aramenya byose. Ariko aravuga ngo ndahevye ubumana, ndahevye icubahiro, ndahevye ubugororotsi, ndagiye hari ahantu kugira ngo bari abantu baronka ubucunguzi. Rero iyi minsi tuba mu minsi mikuru, ni vyiza tucambaye umubiri kuryoherwa kumererwa neza, ni vyiza n'ukuri nta cakirimwo. Ariko nagomba mbwire imitima y'abantu badukurikirana, nituje mu kiryoha ca Noel. Ndakunda abamama aho hanze nk'ubu ari abamama bakubitwa kubera bifashe nabi ngo ntibaguriwe igitenge ca Noel, abandi ugasanga barahukanye ngo ntibaguriwe impuzu za Noel, ugasanga abantu baragiye mu madeni menshi cane ngo bikunde ngo baserebre Noel. Ariko uwo mubaza vy'ukuri ivyo uri kurahimbaza nebiki adashobora kubivuga. Uyu munsi rero nagomba ndakwibutse ngo igihe Kristo yaza, igihe Maria yemera aveuglement akemera gutakaza umukunzi wiwe, kuko nta assurance yari afise ko umukunzi biwe azomwemera amwumva nyinda. Ivyo bintu nta wundi muntu numwe vyabaye ko gusaminda yamwemu yera. No kuvuga ngo Maria nta kintu na kimwe kimuregura cari gihari, ariko Maria aravuga ngo ndavyemeye kubera yuko ndumugurano w'umukama. Bene data, kuba mu Mana si umunyenga, kuba mu Mana si kiryoha, kuba mu Mana no gufata umwanzuro, no kwemera tukagira ibyacu duheba, no kwemera tukagira ibyacu tuharura nyuma, donc tutitaho cane, ariko tukemera ishaka n'ubugombe bw'Imana. Rero ni waronka gatenge keza nukuruza ukambara, nanje ndakaronse nzokambara. Ni vyiza cane, ni vyiteka bitera iteka. Inkoko niyaboneka uzoyiteke neza, udutumire tuze dusangire. Cane cane ico ushatse kukwibutsa uyu munsi, iyo Maria ataza kwemera, nibaza ngo Imana yari kuronka iyindi nzira, mugabo ntiyari kuba iyiteka nk'iyitwa twabona. Rero nituje mu kiryoha cyo gufeta Noheli. Hariho abantu usanga bagwa no mu busambanyi wanashaka ngo mva fete Noheli, donc ugasanga ahubwo umukama turamubabaza kuko sico cyamuzanye, yaje kudukiza, yaje kuducungura, ahubwo twebwe tukaja mu nzira mbi n'ingeso mbi ngo mfete Noheli. Rero bakristo nshuti bakundwa bene data, dusangiye urugendo ruja mu ijuru, twibuke ko Kristo yatwitangiye, twibuke ko Maria yatwihebeye, akemera uruvugo, akemera bakamugiraho amakenga, akemera ibinabiriya adaharuye. Tuvyibuke, nitwihutire gusangira Noheli muri vino no mu biryoshe no mu binuze, ahubwo twibuke icyakoretse ico gihe, hanyuma duhesha umwami icubahiro. Abumvise aya majambo, abazofeta Noel bariko baragerageza kwegereza gutunganya inzira, Imana ibahezagire, Imana idufashe. Kandi n'ukuri twese Imana niyabona bikwiye, niyabona bibereye, izodukorera umunsi mukuru mwiza, hanyuma idutera iryo teka, natwe tuwuhimbaze tunezerewe. Imana ibahezagire, mwarahezagiwe cyane.